icyo twasaba ubutungane ni uko bwohindura ingendo umuntu nimba afashwe icyambere na mbere hoho nafatwe n'inzego zifitiye uburenganzira ibyo bintu ubutungane nibuhaguruke kuko nta munyagihugu afise ububasha bwo kwishira mu kibanza cy'abajejwe umutekano cyane cy'abajejwe ubutungane abo bagomba gukora icyo gikorwa mu gishingo c'abandi ubutungane nabo ni bubafatira ingingo kuko uwo ari wese agomba kubahiriza amategeko atayubahirije inzego zibijejwe zikisunga amategeko kugira ngo uwo muntu zimukebure canke zimuhashe ikigira kabiri ubutungane ni buca imanza budatamiswe ijambo kuko mu gihe uzokwama burindira amategeko avuye mu mugambwe kanaka canke ku mutegetsi kanaka icyo gihe imanza zizokwama aho gufasha abarundi kunwana zizosanga ari imanza zo kuturyanisha kuturabanisha ayingwe ikindi twosaba ubutungane nibukorane n'inzego zose zijejwe igihugu amategeko yubahirizwe umuntu mu kumufata bamufata bitwaje umutahe mugabo abo bantu bose wumva bariko barayoragura hirya no hino nta mitahe ikoreshwa hanyuma kandi uburundi bwarasinye amasezerano atandukanye harimwo amasezerano kubagura abantu yo kutababoreza igufa mugabo abantu babajanye muri documentation hari n'abavayo bamugaye hari n'abavayo mu mutwe byaparanganye kubera ibyo bakorerwa ibyo byose ubutungane nibuyahagurukire umuntu nimba yafashwe ku mwikeko ntaje kugenda abe ariko arikekwa kandi bizo bigaragare kumbure haciye n'igihe kirekire apfunzwe ataca azira aveyo no gusinzikana yasinzikaye ubutungane nibuhagurukira ibyo bibazo turakeneye yuko abarundi tugira itekane turakeneye yuko abarundi tutabana nk'abanyamahanga abana umenga nibo barundi by'ukuri